Mwaramutse, nagomba muri no video nganire n'abahungu bacu n'abakobwa bacu n'abishwa bitwa imbonerakure n'ibiswi vy'inkona. Kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane, ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Tuganire ku kintu bita ubumenyi. Ubumenyi mu bisanzwe umuntu aburonka gute? Tukivuka tuvukira ahantu mu muryango bakatwigisha ibintu vyinshi, umuntu abimenya ku bavyeyi, ku muryango, hanyuma akabimenya mu kibano mu bo babanye, ahekwije imyaka 5, 6, 7 akaja kw'ishure akamenya ubundi bumenyi, kumbure mu muryango batari kumuha canke mu muyu abavyeyi batari kumuha na cane cane niyo batize, ariko nabwo baba barize. Nta muvyeyi atangura kwigisha ibiharuro n'ibindi bintu muhira yigisha abana bato bato. Kw'ishuri abantu barakura ubumenyi bwinshi cane. Hanyuma uri kw'ishure hariho ubumenyi novuga mwarimu aguha, hakaba n'ubundi bumenyi uronka kubera abanyeshuri mwigana. Na cane cane nk'abantu baja ku mashure nko muri interna, uhahura n'abahungu. Kera aho wasanga ahantu hari abana bavuye Rumonge, bavuye Bururi, bavuye Kirundo, bavuye Cankuzo, mugahora kw'ishure ugasanga hari ibintu utaruzi biba mu Kumoso, utaruzi biba Imbo, utaruzi biba mu Buragane, ukaza urabimenya mu kuganira n'abandi bantu. Ni ukuvuga ubundi bumenyi uronka ni ukuza uraganira n'abantu bakuze mu mice itandukanye niyo wakuriyemwo, kuko abo mwakuranye nk'aho muvuka nta vyinshi bokwigisha, ko ivyo bokwigishije nabo barabimenye. Hagaca haba n'ubumenyi ukiri kw'ishuri nyene, n'igihe umaze kuhava ushobora gukura mu bitabo bimwe bimwe, kumbure mwarimu akwigisha ngo genda ubisome. Ariko ku bantu biga ku mashure arimwo amabiblioteke, ziriya nzu z'amasomero y'ibitabo, urashobora kugenda ugasoma ibintu vyinshi wibwirije, atari mwarimu agutegetse ngo soma ibisoma biriya. Gusoma ibitabo niho handi ushobora gusanga ubumenyi bwinshi cane. Ubiravye nk'ikirundi kifise ikibazo yuko abantu benshi bagiye barandika ibintu nk'ivyo, ariko hariho reka nkoreshe ijambo culture nubwo vyangoye nagaje gumiza mu Kirundi. Hariho ibindi bihugu vyahabaye usanga bandika ingene bari babayeho. Akaroro kumbure no kutagiye kw'ishure nini cane ni ikintu nka Bibiliya. Iyo usoma Bibiliya washobora gutahura buke buke ingene ubwoko bw'Abanyisirayeli babayeho kuva kuri Aburahamu kuduza. Urashobora gutahura buke buke ko kumbure barya umukate cane, ibintu nk'ivyo barya ifiwi. Ndi kuvuga yuko iyo uriko urasoma ibitabo urashobora gutahura ingene ubundi bwoko bubayeho, ingene ibindi bihugu bibayeho, ingene kahise kabayeho, ingene abandi biyumvira, n'ibindi vyinshi. Gusoma ibitabo navyo biragucisha ubwenge. Usivye ko uca ugira ingorane nk'iyo utagize Imana ngo wige urundi rurimi, yuko ibitabo vyinshi biri mu ndimi mu bisanzwe zindi atari Kirundi. Mugabo uko biri kose ushobora kuvuga nuko ibitabo birigisha cane. Ikindi cigisha kijanye nawe navuga ko uhura n'abantu batandukanye kw'ishure, ugutembera. Iyo uvuye mu Mugamba ukaja mu Rumonge usanga umenye ugiye mu kindi gihugu, abantu biyumvira ukundi, bavuga ukundi. Biranongereza n'ibintu vyo kwihanganirana, ibintu bita tolerance, kubera kenshi na kenshi uri mu gihugu ahantu uri kumwe n'abavyeyi bawe, haba hariho ibintu mwubatse nk'imigenzo, nk'imico, nka kirazira, ugaca umenga niko isi igomba kumera, canke kumbure wigishijwe n'amarorijo n'amadini. Ariko ugiye mu yindi ntara ugasanga hari ibintu kumbure iwanyu wamenga biremerewe, mugabo hari iwabo ntivyemewe. Hari ibintu kandi iwanyu wamenga birabubijwe, mugabo ahandi usanga nibisanzwe. Bikaguha ubwenge canke ububasha bwo kwihangana, ico bita tolerance. Ejewe ngwe nk'akarorero nigeze kubana n'umuhungu wo muri Kenya, twari abahungu 3, 2 b'Abarundi n'umukenya umwe.
hanyuma uwo mukenya no kuvuga twabana ivyumba bibiri bitandukanye mu cumba nkagera tugwa mu kindi cumba akaza kuturamutsa n'ahantu hashushe agasanga twakuye udushati ati sorry ati ivyo bibaho yuko mwebwe muri gusa kumbure muri Kenya kukura agashati kirazira niko je nabitahuye. Hanyuma uwundi munsi araza bariko ndivugizagaho ati umugabo muze baravuza uruwa ni kubera iki ati iwacu uruwa ruvuza abagore gusa ukamenya ko iwacu ari igihushane nta mubagani bavuza uruwa abagani bavuza uruwa. Ngeze kuri ico rero nciye nja kuri discussion twagiranye canke impari twagiranye bavuga ngo abagore bamaze kuba abagore bamaze kuriya abagore baje kuri TikTok abagore bamaze kuriya. Ibyo bintu by'abagore abagabo mu manuvuga mu bwoko mu bice abantu batarabasivilize bataratera imbere usanga bikaze cyane mu bindi bihugu ntabwo bikaze cyane. Mugabo nuvuga no mu Burundi biravye dufate uravye nk'intwaro yabagaza nibaza ko atabagore benshi bari mu gisirikare atabagore benshi bari mu namashinga amateka atabagore benshi bari bashikiranganje. Ariko ugeze uno munsi urona ko abagore benshi cyane bari mu bushikiranganje ombudsman cyangwa ombudswoman abagore mu gisirikare baba officier abagore bagiye muri skamu mu 1993 ko musanga ngo umugore wa mbere mu mpinyuza mugabo ni kuri buyoya niho hatanga kugenda umugore wa mbere ndibaza kuri skamu nk'akarorero mugabo urabona ubu baragenda boy n'abashinga amateka navuze abacamanza ibintu vyinshi rero kumva umuntu ari kuvuga ngo iki kintu n'icabagore cyangwa cy'abagabo vyaranshituye cyane mugabo cyane numva ni wa muntu aguma ku rubumbiro akaronka amakuru yahawe sinzi ahantu aba yakuye mugabo na sekuruza wiwe yashaje yakuze ku ntwaro za bamicombero mugabo ntiyagera aronka ubundi bumenyi ntiyatembereye ntiyagiye nko mu yindi commune gasanga atwara umustantere w'umugore nk'ibintu nk'ivyo sinibaza ku ntano babikuye. Aho nshaka kuvuga iki wowe ukaba uzi yuko ivyo bintu navuze vyinshi vyagucitse nukuvuga ubumenyi ufise n'ubujya bumenyi wiga ku rubumbiro kumbura n'ubundi bumenyi novugana bwa fake bujya bumenyi abantu bakora ku ma stade mu migambwe vya propaganda bujya n'ubumenyi bwa fake byo ngo igihugu cya mbere kiraha Eden nibi amazi amatara bijya n'ubumenyi bwa fake burimwo propaganda kandi iyo uguye ku muntu afite ubumenyi buhagije ntashobora gusesangura ngo avuga ati iyi ni propaganda ya politike ukuntu kuri kugaragara. Rero ko ufite ubwo bumenyi utarashoboye gusoma utagize amahirwe gusoma ibitabo ikoza sigi wawe twese twakora atagira ibitabo genda bize ko nakora atagira ibitabo naho ibakwe gusama ndahita ndaronka hari ibitabo ndasoma ukabuzi ko utagiye kwishure urumva no gusoma ibitabo bikugora ukabuzi ko utaratembera imihingo ubona n'abantu bavuye mu ntara zitandukanye mu bihugu bitandukanye ibintu nk'ivyo simvuze ngo nuceceke mugabo uze wema wimenya ko hariho ibintu vyinshi utazi hari ibintu vyinshi utazi ariko na cyane danger hari ibintu ubumenyi uzi ari bwa fake atari bwo nkunze gutakaroro kari banale gasanzwe twe tugikura umuntu avunitse nk'akarorero twamukandisha amazi ashushe Njitse mu bihugu by'abazi vy'ubuvuzi ndahe no kuvuga ubwoko bwa mu bihugu by'ubuvuzi ahubwo ho bakandisha ikintu gikanye igrasera bavuga twari tuzi kushira ko yashushe atera kada urondera ikintu gikanye cyane gose kivuye muri freezer gikanye no kuvuga igrasera ugashirako nicyo kintu kivura ubuvyimbe urumva nk'ico ko twatuzi igihushane civye ko twakora igihushane civyandi bakora sivyo gusa ni vyinshi n'ibindi vyinshi cyane no kubwira twakuze mu kintu tuzi ko bikorwa dusanga siko bikorwa wanase kuvuga ikintu c'umuco kiritire ko kityo ngo buri rwo rufise intuze yago kufite mu bivushe ngo rwo rufise umugenzo wago ivyo si umugenzo iyo n'ibintu n'ubuvuzi ni scientifique n'ibintu bigikiza no kuvuga ivyo sivyo vuga ngo ni opinion ngo ndiko ndavyibaza neko nakavyibaza mugabo no mu mico hari mico isubiza inyuma abantu imico kwihorahorana hakarovyo buvyo bukiriro ngo guhene ntumwe nakwitikiranyo iyo n'imico kwihorahorana ituma ubwoko runaka bw'ama mu ntambara ibihugu by'aba mu ntambara ibihugu bindi bagira umuco kubabariranira rero hari n'umuco ego n'umuco wacu mugabo n'umuco utaduteza imbere mugabo ndeka ngaruke ngume kuri icyo cy'ubumenyi ndavuga ko ukamenya ko ufite ubumenyi bukeye cyane ko hari n'ivyuzi waza ko ari byo kandi atari byo mu by'ukuri hanyuma ugiye ahantu bariko raganira ukamuvyibuka imbere yo gutanga icyumviro wishimikiza cyane ushiramo ingufu nyinshi ukamenya uti je mfise ubumenyi bukeye
ico kakimenya biragufasha ko utaza urigaragaza. Si mwebwe gusa n'abantu bose nihaje hagenja mu nama bita conference nkagenda mu nama y'ibintu jewe ntazi kugira ndondoye kwiga nibisanzwe wabaza kuja mu nama y'ibintu utazi ndaje kuja mu nama c'est pas aviation ibintu by'indege nta vyinshi ndabizi ko kugira ngo nabe ko nomenya tuntu dukeye dutatu tuntu dutanu ico gihe sanza abantu bari kugira ikiganiro ndumviriza ndabonja guhaduka kurabona ndege ngo propera ndavyo nzi ndumviza gusa okay nkabaza ibibazo so rero kuraba naho ibiganiro n'ibintu bisanzwe hagiye usanga ata bintu vyishuzi bibaza ko bumviriza ukiga ukabaza ibibazo aho kuzana opinion akuzana argument y'ibintu utazi y'ibintu udatahura nico nashaka kubahanura niko abantu biga mu bisanzwe kwiga no kwemera ko hari ibintu byinshi utazi mugana nashaka kubwira ko niba sakasuzuguro niko si wavyigize abantu benshi bifuza kuja hejuru mugabo vyashitse abavyeyi situation ibihugu mwakuriyemo separate hari abantu ntibiga neza abantu ntibaronka amafaranga yo gutembera n'ibisanzwe abantu ntibaronka ahantu hasoma ibitabo birasanzwe abantu ntibaronka umwanya wo gusoma nta mwanya wo gusoma ibitabo ivyo birasanzwe mugabo kabuzi yuko utarose umwanya wo kuronka ubwo bumenyi butandukanye keshi na keshi usanga ibintu bifise urubibe twese turafise urubibe aho rugarukira mugabo urubibe turagwaguka uko wagura ivyo bintu byose navuze ariko rero nicavuga wegereye ahantu bariko raganira ugende wicishije bugufi utagira hari nyinshi cyane ariko na cyane umenya ko ibintu byinshi ivyuzi atari vyo kandi ko ibintu byinshi atarakimubiziko muge musi mwiza.